uno munsi uraje n'imbaraga zidasanzwe abantu bavuga ati Manera ararongowe n'umu diaspora ntago bari bazi ko ari filime kijya kintu waciyumviriye gute kugira ngo ugire kijya kintu ku buryo ugenda ukazana umuntu nka Bitege ukamukora ugashyira ego ukagira bijya bintu byose wakoze ukitanga ni cyo kintu kimwe cyari gutera byaje gute kugira wimbire bijya bintu abakunzi basenga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu ajewe ni Twarite N257 ndabashimira ko mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Senga Media TV mwumve ko muraba agaciro kubagira n'umugisha muzobananye kandi mudushigikira mubandanye mubana natwe imisi yose so guys rero uno munsi ndahantu muri hameze neza cyane beshi murahazi ni muri Messe des Officiers mushobora kuba mwibaza ati naje mubiki ariko impamvu ndi ngaha ni kugira ngo ndabaronderera amakuru nkuko sanzwe ndabikora akazi kanje nako kubahigira amakuru agiye atandukanye uno munsi impamvu ndi ngaha hano hari abakinyi ba filime bagize ngo umuhuro no vyita umuhuro baje kugira ngo bahure baganire bayage byinshi harimo Manera muramubona hajya harimo nabandi benshi bagiye batandukanye so reka rero ngirageze nze ndabaganiriza mu buryo butandukanye reka mpere kuri Manera ndamuganirize gatoye ndizira yuko ikiganiro kiza kuba kimeze neza turaganira n'abandi benshi bagiye batandukanye so guys uyu unye muri filme amaraso amwe yari mama wanje abakozi basenga Media TV nkuko mubibona uyu ni Manera umugore wo mu diaspora abakuru y'imisi twe turameze neza nera kubera kuri ngaha bon impamvu ndi ngaha nanje natumiwe wateguye reka kakaboro tukegereze ngaha aye ijwi okay utiye impamvu uri ngaha okay impamvu ndi ngaha natumiwe umuvyeyi twubaha cyane Gaposho ego hariho ibintu ariko arategura novuga by'ugwaruka bw'u Burundi abanyempano b'u Burundi ego urabona ko turiko turaganira hariho ikintu agomba novuga ni group agomba gushinga kugira ngo bizohore bifasha umukinyi wese wa filme yego yaba uyirimo n'uwifuza kuyizamo yego okay turaza ko donc cyitwa coalition okay yego ni coalition agomba kuzana mu bakinyi ba filme nduzi okay ikintu ciza byagenze gute kugira ngo witabire kano kamo yarakwegerera kubarira yabigutahuje gute kugira ngo unyaruke kubyumva mu byitabire murakoze ni kuvuga Gaposho asanzwe ari mu bagize Manera Films yego cyo gituma rero nawe ateguye ibintu sinoreka kuvyitwararika kuko numwe muri je numwe mu bagize umugwi wawe kandi umuvyeyi nigira ko byinshi bana imitwe yose iri ngaha anye twumviriza we yego okay muri Manera bimeze gute Bitege arahameze neza Bitegera kome yego mama niyerura mutwenge mama niyerura mukunda Bitege cyane sumuko wanje okay mu diaspora okay muri Manera rero bimeze gute ibikorwa biriko bigenda gute muri Manera okay ibikorwa byo muri Manera tuko turakina filme yitwa Isi n'Imisi bientôt turabahereza indi filme nziza shasha yego ni kuvuga ngirwa ko mbwira n'abafana banyu by'isenga Media yego ni Senga Media abafana ba Senga Media mugende kuri YouTube channel ya Manera Films ngire sabone kugira ngo muzohore mubona
ibikorwa ugenda byanje mushira filime ego zanje turiko turategura filime nziza rwose nashaka ndanababwira abakunzi basenga Media TV ko uri umwe mu bantu bakora filime ziryoshe. thank you ubu utari kurambesha Oya nijye ndabikubwiye bwa mbere bon gusa nari maze kubikubwira inbox ukira filime neza urakoze wandika neza. urakoze cyane Abakunzi basenga Media TV rero bagende kuri Manera barabe ibikorwa byawe. Ego. Abandanye rero tubwire kuri Manera bimeze gute, twitege iki, uri gukora iki, hari ikintu ushobora kuri kurayisha abantu. Je ndafise amakuru ko ufise ikintu ushobora kuri kurategura mu mpisho. nta kintu na kimwe ibintu byose notegura ku mugwi wanje nibaza yuko ni ikintu kizoja ahagaragara sivyo Yego. urategura ikintu mugabo kikaza ari inyungu kuri wewe Yego. n'inyungu ku bakunzi bawe yego we Okay. None muri Manera abandi bose bimeze gute inyuma yo gukora kuzana mu diaspora bitege ninde ufise gahunda yo kuzana abandi bantu bashasha muri filime bimeze gute? abantu bashasha bariko barinjira bariko barinjira nibutsa abantu ko kwinjira muri Manera ubu bariko barapeya donc la personne ari ha 100,000 amafaranga 100,000 Yego. kugira ngo yinjire mu muryango wagutse wa Manera Film yego Nkaje nshaka kwinjira canzana 100,000. yego 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 Niwongabaniriza kuri umugenzi. oya ubugenzi bwica kwese Okay, abakozi basenga Media TV nimba ukeneye kugena muri timu ya Manera Films bigusaba gusa amafaranga 100,000 ukaca winjira mu muryango wagutse. turi umuryango Yego. Tubwire iyo umuntu yinjiye muri Manera Films bigenda gute, iyo amaze gushikayo biba bimeze gute? iyo umuntu amaze rero kwinjirayo nibaza ko ntoca ndabimarira kuri kamera Yego. ku muntu azoba avyifuza azorondera contact yanje kugira ngo tuganire hariho n'amategeko umukinnyi mushasha tumuha Yego. ategerezwa kugenderako yeah. Okay, ubu bakeneye kwinjira muri Manera Films bakurondere muganire ndizera ko ibintu byose bizogenda neza. Manera Films ubanye gute n'abakinyi bagenzi bawe ba filime muri rusange? Tubanye neza. Ninde mukinyi utinya ngaha aye ubona ko agusumba gukina? Jewe nta muntu ntinya mw'isi ahubwo umuntu wese ndamwubahira uko ndamubona sivyo ikintu mparanira kubana neza n'umuntu. Okay, ndashaka rero kumenya umukinyi kuri wewe urabira ko ngaha mu gihugu uvuga ati uno muntu arabizi cyane gusumba jewe. Ico kibazo ntacyo nokwishura ubunyene. Kubera iki? Muvuge nta kibazo kugira na nyine yishime. Muvuge kugira yishime. Na mama ntagusumba. Mama wanje aransumba. Tubwire kwanza rero mu bakinyi ba filime ninde mukinyi uraba ukavuga ati uno muntu ku ruhande rw'abakobwa ukaraba ukavuga ati uno muntu barazi gukina filime cyane gusumba jewe? Sindigera mfata umwanya ngo nitegereze sindigera mfata umwanya nitegereze mvuge ngo nguyu ngo novuga ngo ndiko ndamwikompara oya. Ninde muntu yatumye ukunda filime basi ngaha mu Burundi w'umurundi? Abantu bankundishije filime yego abakinyi ba Faraja Group kubera ko je kugira ngo nkunde filime n'umwana muto narumviriza Faraja maze kumviriza Faraja 2014 ncendaja niho natangura gukina niwo munsi wa mbere naja kuri kamera 2014 urumva kera cyane kugeza n'ubu rero ariko wumve ngo Faraja ni urukino nakunda cyane. Yego ni Faraja Group nico kiganiro cyatumye uno munsi tubona Manera akunda gukina filime. Faraja Group ni narakunda kubumviriza rero nkumva ndabakunze bose. Abakunzi basenga Media TV
Manera twamugoye ku buryo bibaye ngombwa ko tumukura n'ahantu yari ariko arakorera yari karaganira n'abandi turavuga ati reka tumwicereka ahantu ha wenyene tumuganirize byagutse uratwihanganira nta ngorane turagorana nta kibazo ego ababanira ndashaka tubandanye tuganira filime n'umwuga usa n'umuntu novuga ngo sinovuga ngo urasa ahubwo n'umwuga amaze kubona ko ukunda cyane kubera ko namaze kubona uritanga cyane ku bwa filime ndashaka kumenya rero sasa ni ikihe kintu gituma ubona yuko filime ukwiye kuyikunda cyane gusumba ibindi bintu ikintu gituma nkunda filime cyane filime nayifashe nk'akazi yego kandi filime itembera muri jewe iri mu maraso yanjye urabona hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu kubera ko nabonye ntaka yagikoze yakunzwe nyene abantu bamukunze sibyo ubundi abantu bo kubaraza muri filime nivyo bariko bararaba uravyumva ariko jewe filime ndayikora kubera ko iri muri jewe urumva 2014 nari umwana ntuka uravyumva ariko filime yagumye muri jewe yegeze intebe gutyo kugira ngo sinkube mpindukire urayibona ni kuvuga iyo myaka ni myinshi ntuka iyo nza kuba ndi wa muntu ntarana ariko ntarabihevye ariko nyene urumva ikintu cose kigira isaha uno munsi uraje n'imbaraga zidasanzwe abantu bavuga ati Manera ararongowe n'umu diaspora ntago bari bazi ko ari filime kijya kintu waciyumviriye gute kugira ngo ugire kijya kintu ku buryo ugenda ukazana umuntu nka Bitege ukamukora ugashyira ego ukagira bijya bintu byose wakoze ukitanga ni kihe kintu kimwe cyabigutera byaje gute kugira wimbire bijya bintu bon Bitege nama ndabivuga Bitege en fait Bitege yaje kuri plan D nari nashatse ndondere umuntu akuze w'umupapa agaragara nyene ko ari umuntu akuze ego hanyuma nshandagira uyo muntu ndamubura maze kumubura sinzi ukuntu Bitege yanje mu mutwe wari usanzwe umuzi yasanzwe ayora ibicafu muhiri wacu n'ibintu by'imizigo ibintu nyene nk'ibyo hanyuma rero je ndavuga ati bon Bitege ntigeza kumwoza nkivuga no muhira uravyumva ego ndababwira ati uko nyene mumubona ameze jewe nzomwoza nzomusiga byose byose Bitege ndamwoza ndamuha impuzu ndamumva ibintu byose je nakoresha ndabimuhereza yego Bitege bijye bintu bimeneshera amfashije biracamo en fait sinari nzi ko bizocamo kurya ntabyo nawe wavuga ati je bine bintu ndakubwire nta jewe ndarumiwe uramaze gukora ikintu hamwe nawe umiwe uvuga ati Imana irankorera uvuga ati yego no uvuga Bitege ibaye parandi birakunze bice birana vumuka biramenyekana cyane uno munsi rero we na Bitege muba mubayeho gute Bitege umubona gute uno munsi bon Bitege no munsi ndamubona nk'umuntu twakoranye neza nk'umuntu twakoranye neza kandi umuntu agamburuka sibyo mubwiye ati nkeneye ko dukorana umuha ingero yiwe ni ukuvuga umuhemba neza sibyo ni umuntu akubangukira gusa uretse gusa ko ubu yaramaze iminsi arwaye ino narigeze kubishira kuri TikTok yanje na Facebook yanje narigeze kuyipostinga kandi n'ubu aracagwaye uravyumva rero aracagwaye niyo mpamvu muri filime ntariko ndamukinisha kuko je naramuvuje umuganga umwambwira ati kugira ngo ashobore gukira neza nk'uko wowe uvyifuza birasaba ko urondera nk'imiliyoni 3 canke 4 kugira ngo umurwayi akire nanje urumva ayo mahera ni menshi urumva ariko hari umuti naciye ndamugura bambwiye ngo wifu niwe aza arashirako ubundi ukabona nyene atameze neza na mukeba yego gusa uno munsi twizere ko ariko aroroherwa ariko aroroherwa namara gukira Bitege ese muzobandanya mukorane tuzokora
Okay. tuzokora kuko yambereye umugisha umuntu yakubereye umugisha ntubihishe Ego. yarambereye umugisha Gisagiye nyine akantu kanangaza no uye rimwe na rimwe mvuga ati Manera arasubwenge ariyumvira ego ndashaka kumenya akantu ko kuvuga ati jengire ngira ikintu cy'umu diaspora ukakizana bitege byakujemo gute urabona hariyo abantu bara bavuga ego urumva ngo aha ngo warahihendeye ngo ugiye ngo ntibari kukigira uku urabona jewe ibyo byose ndabikora niyumvire oya abantu bo nta kintu kimwe bukora ngo abantu bareke kuvuga sibyo bitege kumwiyumvira nakubwiye ni nk'Imana basiyaho yahumekeye muri jewe uvuga ati Nera koresha bitege sibyo kandi ibyo ni ibintu ushimira Imana Imana imaze kumpa bitege ibyiyumviro bimaze kunyereka bitege sibyo yego naciye niyumvira ukuntu nzomwoza sibyo yego ibintu byose je niyogesha narabisohoye barumiga bavuga ati genda byibuka narabibonye ku mafoto n'akavideo narakabonye voilà urabyumva bitege ndamukora ndamugurira impuzu kandi izo mpuzu n'ubu aracazifise yego bijya byo kumwambika impuzu zisanzwe twagira airport hama umunsi wa robe ya mariage nkamwambika nziza bijya byose n'ibintu nari napanze sibyo yego bijya bintu byose byuko nace ndamwogereza mu ibase bijya byose yari imipango yiwanje nta muntu yigeze antera ciyumvira gusa hari abafashije kubigeza kure yego ariko ikintu ca bitege cose ni wowe wagipanze uno munsi rero bitege murakoze ibintu birabaye byiza cyane nta bantu ubwa mbere bitege bamufata kujya kuntu nyene yagenda akikorera utuntu tw'utuzigo bakamudekuraja mu vyari ego ubu uye ugasanga bavuga ati wowe wabaye umusitare ubu uye ugasanga nimbara bahora bamufasha nimbara bamuha amafaranga yo gufungura ntibabe bakiyamuha kubera ko wamukoze kujya kuntu bitege kugeza ubu kiriya gihe yarabimbarira rero namenyesha amakuru baguma bashaka kumusaba ikiganiro sibyo mugabo byose yarabimbwira kandi bitege yarasanzwe akora ibintu byiwe by'imizigo niyo mpamvu nta muntu yamuhaye yo gufungura kuko we yarazi kubyironderera kandi na jewe ndamuhamagara namubwiye nti ngira ndaguha akazi ni ukuvuga wewe yagiye umva je namuhamagara je ndanamubwira consequence yamubwira ati birashobora kugenda narabimubariye narabimubwiye vraiment ambwira ati Nera je ntangorane wampaye amafaranga nakibazi ku ruhande rwawe nawe kajya akantu katrendinze cyane nk'umuntu mwari mukundanye kijya gihe ntawe fisi ntawe ngira ibyo ntibikizo gukunda ntawe fisi ntawe ndakwize nyizera nta muhungu ufite mukundanye ntawe fisi byagenze gute byarashitse urabenga abahungu oya mbwira ni igihe kitaragera sinabyemera rero ushobora kwemera ko ari umuhungu ashobora kugera mu myaka irimo atarakundana n'umukobwa yego umugabo rero umukobwa wowe imviriza abakobwa muri beza bayide nawe uri mwiza kandi n'abahungu muri beza yego abahungu biratandukanye abahungu ushobora gusanga cameraman ataye girlfriend afise bise we namushira ufise wabonye aramufise umviriza je ikintu abakobwa muri beza abantu sinzi ko bayibonye bihangana abakobwa muri beza sivyo kandi mukundwa na benshi kuze rero ngo utubwire ngo Nera nje nta mukunzi mfise je ndaza gusanga nambaye impuzu ngufi ushobora kuba wihakanye umuntu oya nta muntu nihakanye ndi kuri kamera iki ni ikiganiro umva kizorabwa n'abantu bose sishobora kwihakana umuntu tubwire rero impamvu Nera ni kubera iki ageze ahageze akaba atari mu rukundo cyangwa akaba atarafata impamvu ntari en couple mfise ukuntu je ntwara ubuzima bwanje mfise n'impamvu ntashobora kuja mu rukundo peut-être nshobora kuba sinababajwe
je nta muhungu arambabaza nta muhungu arambabaza tugira impamvu rero udashaka kandi kuja mu nta rukundo muhungu noreka kupresenta no why ushobora kutamuvuga izina ariko kuvuga ati ni un couple c'est normal no ubigenza gute rero kugira ngo uri umusitari umwiza ugerageze abahungu bakurondera ubajure urabona jewe nama ntanga nimero yanje kuko je sinkora filime gusa sibyo kandi bientôt ndabaha ibintu bishasha ngomba nkore yego ni kuvuga je nimero yanje ndakunda kuyitanga mugabo uri umuhungu nyandikiye uzi kugira unyandikire ibintu bizima kuko uzanye mu by'urukundo nca ndakubloka je niko nkora sinzi hariyo kuri umunsi ubwenge bwinshi hariho ubwenge bucisha mu nzira z'ubugenzi mugabo ugiye direct ndakubwiza ukuri ndakubwira ibi bintu ntuzibisubire ubisubiriye kandi mba mbona kuri kuragomba kumpungabanya kandi twebwe abakobwa dupfa mu matwi turangiza ikiganiro okay tubwire rero ibintu ugomba gukora urafise ibintu byinshi wenda afise amakuru menshi urafise ibintu uri kurategura gukora ni surprise tubwire ko gato basi ni iki tumenye biki ibintu bifatanye na Manera Films tukiremo mu mayange rero basi ntuje mu madetail yose mu gutubwira ati oya surprise barayivuga oya ntidushaka ko biba surprise bazokwisa ama surprise menshi oya yo n'ayandi aracatse tubwire rero kandi muri nonti nyene iyo surprise niho ndayirekura oya sinavuga umunsi muri iyi ndwi ni muri update toyibona ndi update cyane sawa turindire okay akabazo kanje kandi gakurikira inyuma yuko ibintu by'urukundo uhaye inzira ukavuga ati jewe ibyo bintu by'inkundo oya ku ruhande reka ndondera ubuzima ni ikihe kindi kintu uvuga ati je kino kintu kirambangamira cyane mu buzima bwanje bwa misi yose mani ikintu kimbangamira nta gihari kuko ibintu byose byoza ntegereza kubyihanganira kubera ikintu nutihangana kandi ngo ube mu rukundo n'umuntu aba agukunda oya ni uko gusa sinzi isi impamvu okay uno munsi rero apare ya filime tubwire Manera nibihe bindi bintu ukora benshi kwara batabizi nje nshobora kuba ndabizi ariko hariho bendi benshi batabizi bagashaka kumenya ese Manera ninde yavukiye hehe ibindi bintu akora apare ya filime nibiki okay Manera yavukiye Bujumbura sibyo nimvukira abantu benshi bazi ngo mvuka mu Kayanza oya jewe ndi umwana afise amaraso atatu mama n'umunyamwaro papa n'umunyakayanza nanje ndi umunyabujumbura gute mwumva ngenda aho nshaka uri umunyakayanza oya jesi yanavukiye umwana atora aho yavukiye impamvu rero uri umunyakayanza umwana uwo ari we wese atora aho papa wiwe wapfa ndabyumva ariko je kuri uno mwanya ndi umutawoneri kuko nawe n'ubogenda Australia sibyo umwana akavukira hariya bamuha nationalité hariya uranaho kandi bavuga bati abafise nationalité zibiri gute niko biri Manera uri umunyakayanza erega jewe sinavyanse ndi umunyakayanza kubera papa ariko jewe rimwe ndakubarire karanga muntu yanje ntibashobora kwandika ngo ni umunyakayanza bandika ni haji uba waravuke kameramani ndabesha niho bandika niko biri nukuri niko biri none ngo tubandike ivya papa wawe kandi ega wowe ni wewe nukuri kw'Imana nawe baze mundarenga nangize ikiganiro tugende sha okay sawa bandanye tubwire uri umunyabujumbura nibihe bindi bintu ukora apare ya filime nahora nkora makeup warabihevye none makeup muri na misi ndiko ndayikora hama ndakora na makeup y'igikomere sivyo kumva ikindi kintu nkora nahora ndumudandaza ndadandaza ibintu by'ibitumbura mugabo uriko uravuga nkaho umenga ivyo bintu warabihevye narabihevye ariko makeup y'ibikomere ndacayikora na makeup umuntu asabye service ifitiye ibikoresho ndayikora yivyo okay Manera ninde mugenzi ufise ngaha mu bakinyi ba filime atari muri Manera umuntu w'umugenzi wawe cyane wa hafi mu bakinyi wese wa filime ngaha
umunsi utohera mutavugana ntawe uhari je maze kukubona kenshi muri kumwe na urabesha ujya mukobwa mwama mumunyitiranya sindi naco dufana je ndamaze kukubona ariko muri kumwe muko muraganira mu ryohe wa hantu ahubwo wowe ushobora kuba umuryango ntiturigera ujya mbere jewe muco ndamuzi umunsi umwe duhuye turi kumwe mengo mu Buyenzi turi kumwe n'umugenzi wanje niwo munsi twashoboye kuganira nta n'uwundi munsi nawe nyene yabikubwira. Ndakubaza rero ndakubwira abakinyi babiri ba filime ucumbwira abo ukunda muri bo. Oya ibintu by'abakinyi ba filime ntubimbaze. Urazi impamvu buri muntu wese ashaka amenya ati manera akunda abakinyi aba naba nanje nyende gukunda abanyene kubera ufise abantu bagukunda. Ibyo sindabyishura. Oya ndabicishe mu zindi nzira basi. Uno munsi haje iwanyu abantu babiri umwe yitwa Fanny Lavine hakacaza n'uwundi yitwa Kado Lavere bakaza bari babiri muhiri wanyu ukaba ufise intebe imwe iyo ntebe woyihande ayicareko boyicara ko bose mwe kwicarira itako rimwe oya ntibikunda iyi ntebe iyibona byagenda ntibikunda birakunda twicarane kuri iyo birabe yego haguruka kuri ntibikunda ibyo ntibikunda none je ngo mandabikwereka ko bikunda atubwire ubutumwa barerana ninde yo rero uwundi rero sasa wowe ubwira ati uti naka icare rero naka ni kuvuga worera bari wowe ubwira ati icare urere naka ni kuvuga umwe yo kwicara undi akamurera yego Fanny yo murera Kado no kuvuga wowe ubwira Fanny Lavine icare ngaho urere Kado Lavere bon Fanny no muhi intebe nico nyene nje ndashaka Fanny no muhi intebe sawa haje abo oye ni Kado Lavere na Fanny Lavine Fanny uwo muhi intebe akicara haje abandi babiri abajya twabavuyeko oya je nivyo bakinyi ba filime abantu je nusubimbazi none nihe impamvu udashaka ko nabikubaza oya nje sindabikunda gusa ariko nta kibazo biteze mwage muraducanishamo oya siko bacanishamo urazi rero banzo hingire ndakubarira impamvu muducanishamo mperutse gukora ikiganiro bavuga ngo nera ngo yatutse Fanny yagize ibiki narumiwe ne wari wamututse sinena mututse ariko ari umuntu afise amarangamutima ari hafi ashobora kwiyumvira ati nera yatutse wa muntu impamvu acagenda kuraba ikiganiro asanze atamututse aravuga ati ni titre bashatse gukora kandi ikindi naco umuntu atahura yuko ivyo bintu ari urwankano ni wa muntu aba afise ibintu byo gukomplika muri we nero no munsi je ndamutse mvuze ati hagati yawe nujya mu mama wawe nkavuga ati je nkunda mama wawe byo gushavuza kwera uri umuntu utahura ibintu byo gushavuza jewe ntaco bintwaye niyo mpamvu rero ubugerageza kuvuga ikintu kucumva nakagitahura uko nyene niko kuri niyo mpamvu rero ngo nakubaza ni hagati ya Mimi Mireille rangiza ikiganiro ngende mu nama oya ntimuge oya rangiza je nusukumbaza ivyo nivyo kubera iki no oya Mimi Mireille uramwanga jewe nta mukinyi numwe na urakoze none ndabangira iki niyo mpamvu rero ndiko ndagerageza rero ugira ibintu bavugako basirega naco ndagucisha bavugako frame baka oya nta nakimwe kandi rangiza ikiganiro ngende mu nama inama bakumpaye oya bakubarandaba nayibo bakumpaye genda ukora kugenda ikiganiro hajya gira basi ikintu ubwira abakunzi bawe abakunzi bacu muri rusange muga ubasezeranye ko tuzokora kandi ikindi kiganiro sawa okay abakunzi ba Manera Filme na Senga Media ni muze kuri iyi TV ngire sabone kugira ngo mubashigikire murabizi ikintu namambwira abafana banje ndifuza ko urukundo munyereka werekana abandi yego ama abakunzi ba Senga Media ngende kuri Manera Filme ngire sabone kugira ngo muzozi murabona ibikorwa byanje ndase na YouTube channel shasha yana kinera nzorancisha ko ama emission ama débat ibintu bigiye bitandukanye utuntu n'utundi naho ngene mugende kugira sabone wandika naki ko nyine ubyumva mu Kirundi Nella ko nyene umva nizo YouTube zanje zibiri nukuri niwabikora
zombereye umuntu mwiza cyane rwose. Hama rero abakunzi ba Senga Media mwakoze kunyiyumvira, ikiganiro kisabye iminsi myinshi. Lotipe ndagushimiye cyane ko warihanganye utigeze ubona yuko umengo nagaye. Hari umuntu yigeze kunsaba ikiganiro ndamubwiye ko umwanya ndawubura. Abari umuntu ni mwe bantu nakunda kubwira, hari abantu badatahura ibintu bishobora kuba kuri buri muntu wese, umwanya urabura kuri cyo kuvuga ku muntu, uwo muntu yamvuze ko yabimbwiye ko akundi nyene, ariko rero jewe n'ukuri kandi ikindi nawe ntuzazurumviriza iby'abantu bakubwira. Jewe ninze kwakira ibintu byose, sibyo? Hama rero ndabashimiye ko mwantumiye mwanyumviriye ko vuba cyane nababwiye ko hari ibintu ngira surprise ndabafitiye. Murakoze. Okay, bakoze ba Senga Media TV, ikintu namwe ndabasaba ni cya kindi nyene, gwa rukundo mutwereka, urukundo ruganze mu bantu bose, atatwebwe nta twebwe, atamwebwe nta Manera Films. Ni mwebwe ba boss bacu, niyo mpamvu tugerageza ngo tubanezereze mu bandanyire mubana natwe, mwumve ko tubakunda bivuye ku mutima, kandi ndabisubiyemo turabakunda bivuye ku mutima. Imana ibahezagire cyane. Thank you.